Kuri uyu wa 30 Myandagaro uyu mwaka ubushikiranganji bw'ubudandaji gutwara abantu n'ibintu amahinguriro n'ingenzi bwasohoye itangazo rijanye n'ibiciro bishasha kandi ntabanduka ku makaye y'abanyeshure narirya ko umwaka w'ishure ugiye gutangura. Ambasaderi Banigwa n'inzigo Jeremy asanzwe ari umunyamabanga ntahigarizwa muri ubwo bushikiranganji yamenyesheje ko ibiciro bishinzwe uku gukurikira. Ubushikiranganji bw'ubudandaji gutwara abantu n'ibintu amahinguriro n'ingenzi buramenyesheje abenegihugu na cane cane abavyeyi ko ibiciro ntarengwa vy'amakaye ari ibi bikurikira. Bwa mbere mu gisagara ca Bujumbura ikaye y'impapuro 100 igurwa amafaranga 1200. Ikaye y'impapuro 60 igurwa amafaranga 750. Ikaye y'impapuro 48 igurwa amafaranga 650. Ikaye y'impapuro 36 igurwa amafaranga 550. Ari mu gisagara ca Bujumbura. Bwa kabiri mu ntara zo hagati mu gihugu ikaye y'impapuro 100 igurwa amafaranga 1250. Mu gisagara ya 1200 igihugu hongeweko amafaranga 50. Ayo urumva ajanye n'irya transport yo kuvuga ruguru. Ikaye y'impapuro 60 igurwa amafaranga 800. Naho nihongeweko 50 kuko aho gisagara yari 750. Ikaye y'impapuro 48 igurwa amafaranga 500. Ikaye y'impapuro 36 igurwa amafaranga 600. Yarangije agabisha abadandaza n'uwe wese yohirahira agaca kubiri n'iyo ngingo mu kwishingira ibiciro yigombeye ko uzofatwa azohanwa hisunzwe amategeko. Ivyo vyavugiwe mu itangazo ubwo bushikiranganji bwahaye abanditsi n'abamenyesha makuru kuri wa 30. Kurikirana Ambasaderi Banigwa n'inzigo Jeremy umunyamabanga ntahegayezwa w'ubushikiranganji bw'ubudandaji. Ubushikiranganji rero bw'ubudandaji gutwara abantu n'ibintu amahinguriro n'ingenzi buhamagariye abadandaza kubahiriza ivyo biciro, kongera tukanagabisha ko uwo wese yohirahira akarenza ivyo biciro ko ingingo ruhasha zo gutuza iyo ngendo zitegekanijwe.